Wiriwe woteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose kwisi ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 7 z'ukwa kabiri. Inyeshyamba za M23 bivugwa ko zishyigikiwe n'u Rwanda zagabye ikindi gitero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe inama yo kwiga kuri aya maje igiye kuba. Minisiteri y'ingabo mu Burusiya yavuze ko abasirikare babwo bafashe umujyi wa Toretsk wasenywe cyane muri Ukraine. Kuri uyu wa gatanu kandi turaganira n'umuririmbyi udasanzwe mu Burundi Niyongabire Eric bahimba Nipo Sempo. Usibye kuba afite intoki ebyiri gusa yavutse kandi nta n'amaguru afite, na n'ubu arakibuka ubuzima busharira yanyuzemo. Papa yaransimama kubera ko abyaye umwana agendana n'umuco baratandukana. Jewe sinigeze ngira umutima wo gukura mpamagara nk'abandi bana ngo papa canke nyumve santima z'umuvyeyi. Hari baza muganga ndetse n'imikino muri aya makuru ayobowe na Nini Iradukunda. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma yuko Jacques Nitegeka atugeza abandi makuru ingenzi avugwa ku isi. Amareta hirya no hino ku isi yamaganye icyemezo cya Donald Trump cyo gufatira ibihano abakozi b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Itangazo ryashyizweho umukono n'ibihugu bigera hafi kuri 80 harimo na bamwe mu nkoramutima za Amerika, rivuga ko iki cyemezo cyongereye ibyago byo kudahana abakora ibyaha bikomeye cyane kurusha ibindi. Umuryango w'abibumbye uhamagariye bwana Trump kwisubiraho. Umukuru wa leta y'Ubudage Olaf Scholz nawe yanenze cyane icyemezo cya leta zunze ubumwe za Amerika. Sinibaza ko ari byiza gushira ibihano kuri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Biragoye kwigwanira kugira igumana izina ryiza n'icubahiro, kandi birashoboka ko umuntu ashavuzwa n'ibintu guharira kuja muri sentare ufise aho uhagaze. Ariko gufata ibihano ni ikintu kibi cyo gukora. Bariko baratera ingorane igisata cyategezwa gutuma abatwaza umukazo muri iyi si badashobora gutoteza abantu no gutanguza intambara, kandi ivyo birahambaye cyane. Ministri w'ingabo wa Israel Katz yategetse abayobozi b'ingabo gucyaha umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare kubera ko yatanze impuruza ku bijyanye n'ingaruka ku mutekano zishobora guterwa na gahunda ya Perezida wa Amerika Donald Trump yo kwigarurira intara ya Gaza no kwimura abaturage bayo. Ibitangazamakuru byo muri Israel byatangaje ko umuyobozi w'ubutasi General Major Shalom Binder yavuze ko igikorwa nk'iki gishobora gutuma urugomo rw'abanyepalestina rwiyongera mu ntara ya Cisjordania. Bwana Katz yavuze ko nta musirikare n'umwe wo mu ngabo za Israel wagombye kuvuga nabi icyo yise gahunda y'ubutwari ya Perezida Trump. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi kafashe umwanzuro wo gutangiza iperereza ku birego by'amarorerwa akomeye yo mu ntambara avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kare umukuru w'aka kanama Volker Turk yatanze impuruza ko urugomo rushobora gusakara rukambuka n'imipaka ya Kongo. Mu byumweru bibiri bishize abantu bagera ku 3,000 barishwe ubwo inyeshyamba za M23 bivugwa ko zishyikiwe n'u Rwanda zafataga umujyi wa Goma maze zigakomeza gutera zigira imbere. Hari amakuru havuga ko hari ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rikabije ririmo no gufata abagore ku ngufu ndetse no kwinjiza abana mu gisirikare. Igihugu cya Sri Lanka kiravuga ko abenegihugu bacyo batari munsi ya 59 bapfuye barwanira ingabo z'Uburusiya muri Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Sri Lanka Vitya Herat yabwiye inteko nshinga amategeko y'igihugu cye ko abanya-Sri Lanka bagera kuri 550 binjijwe mu gisirikare cy'Uburusiya. Ni inkuru ya Anibasan Etirajane mugezweho na Ivete Kabatesi. Guverinoma ya Sri Lanka yaburiye kenshi abaturage bayo ibabuza kujya mu Burusiya cyangwa Ukraine kugira uruhare mu ntambara. Abayobozi bemeza ko benshi mu basirikare bari mu kiruhuko cy'izabukuru bashutswe bajya mu Burusiya bizezwa imishahara minini no guhabwa ubwene igihugu bw'Uburusiya, ndetse bakabwirwa ko bazahabwa indi mirimo itarimo kujya mu mirwano. Ariko umwaka ushize umugabo umwe w'umunya-Sri Lanka yemeje ko yari yahawe akazi abwirwa ko ari ako gufasha, ariko birangira agiye ku rugamba.
Uburusiya buvuga ko bwo buha akazi abanyamahanga babishaka gusa. Hagati aho Ubuhinde na Nepal nabyo byagabishije abaturage babyo ngo ntibabeshwe no kwizezwa ibinyoma nyuma y'aho bimenyekanye ko ababarirwa mu magana bariho barwanira muri Ukraine. Umuryango w'abibumbye uravuga ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana muri Haiti ryiyongereyeho inshuro 10 mu mwaka ushize mu gihe bakomeje kwinjizwa mu mitwe y'inkozi z'ikibi yitwaje intwaro. Umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku bana yatanze urugero rw'umukobwa w'inkumi washimutanywe n'abandi bikozwe n'abagabo bitwaje intwaro, ngo yarakubiswe ahabwa ibiyobyabwenge kandi asambanywa ku ngufu inshuro nyinshi mu gihe kingana hafi n'ukwezi. Amagorwa ye yarangiye ari uko umutwe witwaje intwaro umenye ko nta muntu wo kumucungura hatanzwe ingwate yari afite. Imitwe y'abagizi ba nabi ubu urebye niyo igenzura hafi mu mukuru wa Haiti Port-au-Prince wose. Abana bafite imyaka itari munsi y'8 bagize hafi 1/2 cyarabari muri iyo mitwe y'abanyarugomo. Guverinoma y'Ubwongereza yasabye ko Apple iha inzego z'umutekano z'iki gihugu ubushobozi bwo kwinjira mu makuru abantu babitse mu buryo bw'ubutamenwa muri za telefone ngendanwa zabo hirya no hino ku isi. Telefone za Apple kugeza ubu ufite konti ya Apple niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kwinjira mu makuru abitswe muri ubu buryo. Yewe n'iki kigo cy'igihangange mu ikoranabuhanga ubwacyo ntigishobora kwinjiramo. Guverinoma y'Ubwongereza ivuga ko inzego zishinzwe amategeko zikeneye gushobora gukurikirana abantu bakekwaho iterabwoba n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo no gukoresha abana imirimo. Impirimbanyi zirengera uburenganzira bw'ibanga bwa muntu zavuze ko ibi Ubwongereza busaba biteye ikibazo. Yaba Apple cyangwa se leta y'Ubwongereza ntacyo byari byabivugaho. Freedom. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho inyeshyamba za M23 bivugwa ko zishyigikiwe n'u Rwanda zagabye igitero gishya mu burasirazuba bw'igihugu mu gihe inama yo kwiga kuri aya mage ari kubera muri aka karere igiye kuba. Ibi bikurikiye amakuru y'uko abantu bakabakaba 3,000 biciwe Igoma igihe abarwanyi bafataga ubugenzuzi bw'uyu mujyi, kandi hari n'abafungwa baturutse gereza irakongezwa. Abafungwa b'abagore babarirwa muri magana bafatwa ku ngufu banicwa batwitswe. Abasirikare ba Loni bari mu butumwa bw'amahoro bazwi nka MONUSCO bavuga ko ibintu bimeze nabi cyane ku buryo abakozi ba Loni n'abanyekongo bahatuye bamaze igihe bashaka ubuhungiro ku cyicaro cya MONUSCO. Kadi Londe ni umuvugizi wa MONUSCO yavuganye na James Kopno mu ishami ry'amakuru y'Icyongereza Newsday. Urabizi, MONUSCO yavuye Bukavu muri Kivu y'Epfo mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze. Nta nteko tugifise hariya, nta n'uburenganzira dufise bwo kurangurira ubutumwa bwacu bwo guhagararira amahoro i Bukavu muri Kivu y'Epfo. Ubu ibikorwa byacu bigarukira mu ntara zibiri za Kivu ya ruguru no muri Ituri. Amasezerano mwagiranye yo kugabanya harashize igihe. None ku bijyanye n'uko igisagara cya Goma cifashe, umengo ikigo cyanyu cyahindutse uburaro ku bafise impungenge z'umutekano wabo? Niko biri. Inyubakwa nyamukuru za MONUSCO muri Goma zararengewe. Naburya abakozi ba ONU n'abanyagihugu basanzwe b'abanyekongo bose barondera kuza gukingirwa. Ikindi ibibanza byacu eka n'abakozi bacu ntibyari byategekanirije kwakira abantu bangana nk'uko kandi mu kiringo kingana gutyo. Kubera ibyo rero dufise ubukene bw'ivyankenerwa by'intango nk'amazi n'iby'isuku ndetse n'uburaro, kandi bitera binanirana gufungura hariya. Aha rero twavuga ko mucumbikiye abantu bangahe? Dufise abaharugwa mu majana mu bibanza byacu bitandukanye. Bose n'abasivili. Hari amakuru avuga ko hoba hari abarwanyi bari bifatikanije n'igisirikare cya Kongo nabo baje kwihisha hariya. Dufise ibibanza byinshi bicumbikiye abanyekongo mu kigo cacu, ariko uje wese abanza kwambuka ikigwanisho. None M23 haragahati bashirako mufitana imigenderanire imeze gute kuva binjiye muri Goma?
urabizi ko M23 ari ikontorora Goma kandi bakomeza gutsimbataza ibirindiro vyabo muri uwo muji kandi biratugoye cyane nk'inteko zagiye kugarura amahoro gukorera ahantu nka benaho ariko turacakomeye mu butumwa bwacu bwo gukingira abanyagihugu b'abasivili dukomeza gukora mu gukingira abanyekongo nk'uko twahawe ubwo butumwa n'inama nkuru y'umutekano ku isi ariko rero dufise intambamyi nyinshi mu gukora ivyo. Izo ntambamyi ziboneka gute mu bisanzwe? Ni ukuvuga murashobora gufata imodoka mukazunguruka mu gisagara canke muguma aho mu kigo gusa? Biragoye cyane kuko urazi dutegerezwa kubanza kuvugana na M23 igihe cose tugize aho dushaka kuja kuko umuji niwo bawugenzura tugerageza uko dushoboye kose gukomeza ubutumwa bwacu nubwo hari intambara. Muri MONUSCO kandi mwarakurikiranye ibitigiri by'abantu bapfuye mu gihe cy'ifatwa rya Goma na M23 muduha amakuru mwashoboye kwegeranya byo bavyiza. Si MONUSCO by'ukuri yegeranije ibiharuro by'abapfuye dufise amashami ya ONU atandukanye muri ico gikorwa cyo gukura ibiziga mu ibarabara bijya biharuro mwumvise n'ivyavuye mu mashami abizi nka OCHA n'abandi ba ONU bari mu bikorwa by'ubutabazi muri RDC. Kuvuga rero kijya gitigiri c'ibihumbi 2,900 nico koko ni ibintu byifashe gute ku byo muzi ku byerekeye ubuzima bw'abasivile muri Goma muri kino gihe? Ibyo tumva ni uko Goma igenzurwa na M23 ejo batunganije ikoraniro kuri stade haracatekanye ariko dukomeza gukurikirana ngo turabe yuko hari abanyagihugu basanzwe baba bageramiwe kugira ngo dutabare nk'uko biri mu butumwa bwacu. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko abasirikare babwo bafashe umujyi wa Toretsk wasenywe cyane muri Ukraine. Uyu mujyi ucukurwamo amakara uri mu karere ka Donetsk wibasiwe cyane n'igitero cy'Uburusiya kuva mu ci ry'umwaka ushize ariko ibi ntibiragenzurwa neza ku buryo bwigenga. Inkuru ya Dani Abahad murayumva mu ijwi rya Nini Iradukunda. Muri Toretsk harasanganywe n'amabombe Uburusiya bumaze mezi buhatera. Amasanamu yafashwe n'utudege twa drone muri iyi minsi heze yerekana igisagara cahindutse nk'umusaka kirimwe amazu y'amagorofa yasenyaguritse. Mu mpera z'ukwezi guheze ikigo c'abahinga mu vyigwa bijanye n'intambara The Institute for the Study of War kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cari cavuze ko ico gisagara atamisi gisigaje kitaguye mu minwe y'Uburusiya. Ariko Ukraine yakomeje kwihagarara ko mu duce duto duto tw'ico gisagara harimwo n'agace gato ko mu buraruko. Hari amakuru avuga ko nubwo vyoba ari uko bikiri ubutegetsi bwa Kyiv ntiburemeza canke ngo buhakane ivyo Uburusiya buvuga. Ifatwa rya Toretsk rishobora gutuma ingabo z'Uburusiya zitera zija mu buraruko bishira uburengero ahari wundi muji munini uguriyemo amahinguriro ya Kostyantynivka. Abagwanira ku ruhande rwa Ukraine bakomeza gusugerezwa mu bindi bice bitandukanye by'ugo rugamba aho Uburusiya bushaka gufata Donetsk yose. BBC gahuza miryango samo ya 0:17 mu Rwanda no mu Burundi mu kanya turakomeza amakuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Ni Prudence Njumva. BBC gahuza urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Tujya mu Burundi ku nkuru y'umuririmbyi Niyongabire Eric Bahimba ni po simple no muririmbyi udasanzwe usibye kuba afite intoki ebyiri gusa nta n'amaguru afite ariko avuga ko nyuma yo kuvuka se yamenesheje nyina amuziza ko byara umwana ufite ubumuga. Mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo yamusanze mu gisagara cya Bujumbura aganira nawe ku buzima bwe n'ibikorwa agezeho. Uyu muririmbyi ni Niyongabire Eric batazira ni po simple. Yavutse atagira amaguru akagira ukuboko kumwe kuriko intoke zibiri gusa. Akiri muto harabamukubita ijisho bagaca bahunga. Nk'abantu batabahangaho onye mu gace kiwacu ampumuye ko gusa agaca akanguka nko kumenga n'ikindi kintu kibaye ukamenga huye n'igikoko abandi bakantangarira. Hari ibintu ubamwo ukasanga ahubwo nivyo biriko biragukomeza bivanye n'ukuntu uri kurabitahura. Akivuka se wiwe yaciye yirukana nyina amuziza kuvyara umwana afise ubumuga. Papa yaransi mama kubera ko avyaye umwana agendana ubumuga baratandukana. Jewe
sinigeze ngira umutima wo gukura mpamagara nk'abandi bana ngo papa canke yumve santima z'umuvyeyi. Amaze gukura Nipo Simple yarubatse urwiwe, ubu mbere akaba amaze no kwibaruka. Yaramworoheye kuronka uwo bubakana. Bakunda kuvuga ngo gutegwa indobo, akadobo koko narakarya, abanyemerera n'abandi banyankira, byoroshe kubera ko uyu muntu agendana ubumuga, namwe murumva yuko haba hariho agahazi warahuje n'uwo twubakanye, tukaganira, tukavuga ati twubakire Kristo, dufise n'umwana, urumva yuko ibintu by'agahimbara. Abavuga baravuze n'inyuma yo kuvyara bari barindiriye umwana byara yuko ashobora kuza mugaye. Nipo Simple ubu akora mu kigo Ngoga Patrick gifasha abana bagendana ubumuga, akaba n'umuhuza bikorwa mw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga mu Burundi. Ariko afite n'izindi mpano nyinshi harimwo iyi yo kuririmba. Arivye indirimbo zitari nke, ubunya alubumu ndayigenze. Hariho ururimbo rwaje ari rusumba izindi, uri ntore Burundi, uko naratewe n'iteka ndanaruririmba imbere ya nyiricubahiro umukuru w'igihugu, biramuhimbara neza. Kugira Nipo Simple agira hageze, avuga ko yabifashijwemwo na Ngoga Patrick nawe nyene agendana ubumuga. Ubu nawe aramushingira intahe. Nipo afite impano nyinshi zitandukanye. Ubanye na Nipo uko umubona siko arakora ibintu byose n'ibyo doteka ko yoshobora arabishobora. Rusasuma rwo mu 2008 rwerekanye ko abagendana ubumuga mu Burundi bagera kuri 4.5 kwijana. Ariko urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi UPHB bavuga ko ubu ico gitigiri kirenga kure cyane. Siriyake Muhabonayo, BBC gahuza miryango, Bujumbura. Ako karirimbo ka Nipo Simple waganiraga na Siriyake Muhabonayo katugejeje ku isaha y'imikino na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza y'imikino uyu munsi nyahere mu Burundi. Shampiyona y'icyo gihugu y'umupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru irabigeze ku munsi wayo wa 19 w'imikino. Ejo kwa gatandatu Dynamic izahura na Flambeau du Centre. Ku cyumweru imwe mu mikino izakinwa ikomeye, Bumamuru izakina na Ngozi City, Olympic Star yakire Aigle Noir ndetse na Le Messager Ngozi izacakirana na Vitalo. Aigle Noir ni ya mbere n'amanota 42 ikurikiwe na Bumamuru ifite amanota 41. Mu Rwanda naho shampiyona izakomeza. Imikino ikomeye ku munsi w'ejo ni Kiyovu Sport izakira APR FC, mu gihe Rayon Sport izakina na Musanze. Imikino yombi ikazabera ku kibuga cya Pele i Nyamirambo. Mu Bwongereza mu mpera z'icyumweru harakinwa imikino y'igikombe cya FA igeze mu cyiciro cyayo cya kane. Kuri uyu wa gatanu isaa 4 z'ijoro ku masaha y'i Kigali n'i Bujumbura, ikipe ya Manchester United irakira Leicester City. Umutoza wa Leicester City Ruud van Nistelrooy wegukanye igikombe cya FA hamwe na Manchester United nk'umukinnyi arasubira i Old Trafford, ariko ari kumwe na Leicester City, ikipe yagiye gutoza n'ubundi avuye muri Manchester United nk'umutoza w'agateganyo. Mu mikino yatojemo United yashoboye gutsindamo ikipe ya Leicester City inshuro ebyiri mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri. Gusa amakipe yombi muri shampiyona ntawavuga ko ahagaze neza. Ikipe ya Leicester City iri ku mwanya wa 18 muri shampiyona, mu gihe United iri ku mwanya wa 13. Ikindi kandi wamenya ku ikipe ya Manchester United nuko myugariro wayo Lisandro Martinez yagize imvune ikomeye, imvune y'ivi izatuma atongera kugaragara mu mikino isigaye ya shampiyona. Ku cyumweru uyu musore w'imyaka 27 yakuwe mu kibuga atwawe mu ngobyi y'abarwayi ubwo ikipe ye yatsindwaga na Crystal Palace 2-0 ku kibuga cya Old Trafford. Indi mikino y'igikombe cya FA iteganyijwe irimo amakipe yo mu cyiciro cya mbere, Leyton Orient yo mu cyiciro cya gatatu ejo kwa gatandatu izakira Manchester City, Coventry yo mu cyiciro cya kabiri izakina na Ipswich yo mu cyiciro cya mbere, Everton ikazahura na Bournemouth, zombi
zombi nizo mu cyiciro cya mbere. Southampton yo mu cyiciro cya mbere izahura na Burnley ubu ibarizwa mu cyiciro cya kabiri. Wigan Athletic ubu igeze mu cyiciro cya gatatu izakira ikipe ya Fulham, mu gihe Birmingham City ibarizwa mu cyiciro cya gatatu izakina na Newcastle United. Umukino ukomeye ni hagati ya Brighton na Chelsea, naho ku cyumweru Blackburn Rovers ubiri mu cyiciro cya kabiri izahura na Wolverhampton. Liverpool yo ikazakira ikipe ya Plymouth ubu ikina mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya Aston Villa izacakirana na Tottenham. Ayo rero akaba ariyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Noneho ijambo ndihe Ivete Kabatesi mu kiganiro cy'abaza muganga. Mwiriweho neza. Impamvu zishobora gutuma umugabo atakaza kamwe mu dusabo tw'intanga ni nyinshi, nk'uko twabisobanuriwe mu kiganiro cy'ubushize dusubizwa twandikiye avuga ko yagize iki kibazo akiri umwana. Mu mpungenge rero yari afite harimo no kwibaza niba yabyara mu gihe yasigaranye agasabo k'intanga kamwe. Turacyari kumwe na Dr. Innocent Nzeyimana mu bitaro MBC. Yego rwose, amakuru meza nuko ku mpamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu atakaza agasabo k'intanga kamwe ntabwo bibangamira ka kamaro twavuze. Impamvu zimwe zishobora gutuma bigabanukaho, ariko ubundi muri rusange nta kibazo biteza. Akenshi agasabo kasigaye kabasha gukora akazi byuzuye k'udusabo tubiri dukora. Akenshi muri izo mpamvu navuze ntacyo bibangamira, gusa biraho byagaragaye ko bishobora kugabanukaho gato, nko muri ziriya mpamvu z'uko hari akataramanutse. Byagaragaye ko hari igihe abafite kamwe bashobora kugira koroka kuri hasi gatoya ugereranije n'abafite tubiri, ariko ubundi abantu bashira impungenge agasabo kamwe kabasha gutuma umuntu abyara nta kibazo, ndetse kuko kaba gakora imisemburo kandi ihagije, abasha no gukora amabanga y'abashakanye, agira umurego nta kibazo, kabasha gukora imibonano. Ibyo rwose ni ibintu byizewe ko nta kibazo biteza. Ariko mu mpamvu mwatanze mwavuze ati ibyago biriyongera ko nakandi gashobora kugira ikibazo yafite kamwe. Icyo gihe nk'abo ngabo mubagira izihe nama? Inama ya mbere ni ukujya kwa muganga hakamenyekana impamvu, kuko n'abakiri bato hari n'igihe agatakaza ari muto ku buryo atabimenya impamvu katakaye. Urumva akaramutse karizinze ari muto, navuze ko yenda kenshi biba mu myaka muri puberite 12 kuzamura, ariko habaho n'indi peak iri kuba kivuka. Rimwe na rimwe bishobora no kuba umuntu ataravuka kakizinga hanyuma kagapfa, kuko byanabaye mbere abantu babimenye, kakanyunyuka kagashira. Icyo gihe rero igihe umuntu abonye afite kamwe ni ngombwa ko ajya kwa muganga, kuko kwa muganga aho tubasha kubimenya bitewe n'uko ako kandi kameze, tukamenya ko nako gafite ibyo byago. Icyo gihe hari ibikorwa kugira ngo katazabigira. Nubwo hari gafikisa umwanya ukwiriye udatuma katagira izo muvema zatuma kizinga. Na biriya bindi rero kuba kataramanutse nabwo iyo tubonye ariyo mpamvu ako katamanutse tugomba kukamanura, kubera ko uretse ibyo byago byo kuba kororoka byagabanuka, ariko kaba gafite n'ibyago byinshi byo kugira kanseri. Ni ngombwa rero ko igihe cyose umuntu abona afite agasabo kamwe akwiye kugana kwa muganga, hanyuma bitewe n'impamvu ashaka igisubizo gikwiye. Ese nk'abo ngabo baba bafite nk'uko kwizinga cyangwa se ibindi bibazo, hari uburyo bashobora kubabara bakabimenya bakaba bakwihutira kwa muganga? Ubundi icyo kibazo cyo kwizinga ntigishobora kwihishira, kuko birababaza cyane. Ni bumwe mu buribwe bubaho cyane. Nta muntu wabugira ngo agume mu rugo, ahubwo ikibazo kihaba ni uko usanga hari abo bifata umwanya, kandi mwumvise ko umwanya ugira uruhare mu kuba ako gasabo kabasha gupfa cyangwa se kakira. Abenshi usanga bagera kwa muganga ayo masaha yarenze kapfuye, ariko abenshi bajyayo kubera ko birababaza cyane ku buryo umuntu ajya kwa muganga. Icyo gihe rero abantu muri twabakangurira ko mu gihe umuntu agize uburibwe bukabije kandi butunguranye,
kuko akenshi biba bitunguranye nta kindi kibaye ku gasabo k'intanga yihutira kwa muganga ayo masaha ataragera kugira ngo kabashe kuba kakira. Hari n'igihe umuntu agira abantu bakunze kubabara bya hato na hato yenda bikongera bikagenda ku dusabo tw'intanga, bakwiye kujya kureba niba badafite ibyo byago, ko hari igihe kaba katarizinga byuzuye ngo yenda ababare bikabije, ariko kajya kizinga gato kagira ubwo buribwe bukagenda. Icyo gihe umuntu ubigira kenshi akwiye kujya kwa muganga tukareba ko adafite ibyo byago, kuko twe duhita tubibona hanyuma tugakumira ko bizaba, tudushyira mu mwanya ukwiye nk'uko twanabivugaga. Muganga Innocent Nzeyimana watubwiraga ku bibazo bishobora gushikira abagabo bagatakaza kamwe mu dusabo tw'intanga ndetse n'inama ku bagize icyo kibazo. Ni naha rero dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo ikiganiro kasanduka amabaruwa 2790, email ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga baganiraga. Jacques Nitiri kagarutse muri studio ku makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Amareta hirya no hino ku isi yamaganye icyemezo cya Donald Trump cyo gufatira ibihano abakozi b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Itangazo ryashyizweho umukono n'ibihugu bigera hafi kuri 80 harimo na bamwe mu nkoramutima za Amerika, rivuga ko iki cyemezo cyongereye ibyago byo kudahana abakora ibyaha bikomeye cyane kurusha ibindi. Umuryango w'abibumbye wahamagariye bwana Trump kwisubiraho. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yategetse abayobozi b'ingabo gucyaha umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare kubera ko yatanze impuruza ku bijyanye n'ingaruka ku mutekano zishobora guterwa na gahunda ya perezida wa Amerika Donald Trump yo kwigarurira intara ya Gaza no kwimura abaturage bayo. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kafashe umwanzuro wo gutangiza iperereza ku birego by'amarorerwa akomeye mu ntambara avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kare umukuru w'akanama Rokateke yatanze impuruza ko urugomo rushobora gusakara rukambuka imipaka ya Kongo. Urakoze Jacques, nanjye rero nababwira ko ahangaha hariho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri wa gatanu. Gusa nkwibutse ko ejo mu mboni imvano tuzajya Liège mu Bubiligi kureba uburyo ishuri umuco ryigisha ikinyarwanda n'umuco ku bana bavukiye yo batakizi. Ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc.gahuza.com. Ntiwibagirwe ikinamico runana ibice bibiri byanyuze muri iki cyumweru byari bibona ni nadukunda Prudence Nyumva. Weekend nziza.